Amazina yanje nitwa Nsengiyumva Odette, umwigeme w'imyaka 16, avuka mu province Gitega, commune Buraza. Natanguye kunyonga ikinga afite imyaka 7 Matabaro. Kubera ko twe muhira dukenye cyane, nkaba ndi imfuvyi, mfise mama wenyene nawe nikimuga. Rero naragikoresha mu gukora udukorwa two muhira, nko kuvoma amazi no kumutwaza nk'utuvyuka mu ndimo. Sivyo gusa nararikoresheje no mu gusomba imizigo bakampa amahera hama tukaronka ico twikenuza. Mu mwaka wa 2023 niho nabonye ambassade y'Ababirigi igihe yategura promenade yabereye Igitega itariki 21 z'ukwa gatanu mwaka 2023 ca ndabiteramwo. Numvise mfise ameru kuko ikinga nari ndarize ariko ntaryo nari mfise. Uwo ndarisavye wese yaca yibaza ko ndi umwesikro, akibaza ko n'Igitega hoba harashitse abaesikro b'abana b'abakobwa. Niho nasha ndodora ku mujournaliste wo muri province Gitega yitwa Isa kugira alinsabire agishinge nimba ryobura gishuzwewe nca ndemererwa. Aho niho nahuye aribwo bwa mbere n'abajejwe urukino rwo gusiganwa n'amakinga ha mu Burundi basha bantwara inimero itariki 30 ukwezi kw'icenda 2023 niho natumirwa muri championnat national yabereye ngaha i Bujumbura ca nibera uwa mbere mba ndabonekanye hama nca ntangura guserukira igihugu ciza cyane cy'u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu. Isha ndyoheye gusumba amahiganwa yabereye muri Zanzibar Tanzania mu kwa kabiri tariki 9 gushika ku itariki 11 mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene. Igihugu ucacu ciza cy'u Burundi icatahukanye inimero ya mbere. Narakoze birashimwa ku buryo naciye ntahukana amahigwe yo kuzogenda muri stage professionnelle muri Afrique du Sud itariki 1 z'ukwicenda gushika ku itariki 30 z'uku kwezi z'umwaka. Sivyo gusa kubera ko mu ntara iwacu Iburaza Igitega nije jenyene umukobwa anyonga ikinga. Rero baranciye intege nyinshi ngo ntaho vyakabonetse ko umukobwa asungara ku ikinga ngo teriyo sema. Naho vyaruko ntivyanciye intege. Nk'ubu umugambi mfise kubera ko abakobwa banyonga amakinga ari bakeyi, nifuza guteza imbere urukino rwo gusiganwa ku makinga ngaha mu Burundi no kuduza ibendera ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu makungu. Kandi ndifuza nk'akarorero muri 2028 niho nzuba nkwije imyaka yo kuja muri Jeux Olympiques muri Lagos muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndifuza kuzotahukana ikibanza ca mbere kugira ngo ibendera ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kibe icambere hama ntahane mu Burundi umudare w'inzahabu. Mama Kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri. Urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha barya abantu bose bagendana zandwara nizi. Yo nozidondagura nkazima. Urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na C, zamibe, umusipa, abafise ikibazo ca estoma, amafigo, ibivyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara, iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza inguvu ku bubakanye, imvune, amakonyera, sinezite, babana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cane, benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko. Sabwe erega ca kigo kirakomeye. Aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa. Kandi hewe none ico
ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe.